ijambo ry'Imana duhakaze mwarimu Julien atubwiye ico bavuganye n'Imana kaze mu izina rya Yesu. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Amen. Yongeye kubaramutsa mwese mu izina rya Yesu umwami wacu. Amen. Amen. Ego nongera ndabahakaze mwese na mwebwe mwashitse bamaze kuduhakaze umuntu wese yiyumve muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana. Turashimira Imana ku majambo imaze kutubwira iciye mu ndirimbo abaririmbyi zo twaririmbiye hamwe n'iri jambo ritwugururiye ritubwira yuko ba antikristo bamaze kuza kandi aho hari muri premier siècle. Nimba bari bamaze kuza igihe aya majambo yandikwa gushika ubu nta wigeze basubira inyuma ahubwo barabandanya bavansa etape par etape bakora ibyo bugararije ibyo bakora ibikorwa byabo by'umwiza. Ariko ivyo ntibituza guhagarara neza nkuko twumvise umuntu wese akaguma kugakiza yatanguranye. Yesu nashimwe. Amen. Umunsi w'Imana uheze sinenda hari n'umunsi wa gatandatu kuko twari dufise igikorane hano muri iki gisagara tubamwo ituruze. Umunsi wa gatandatu twari dufise igikorane c'abubatse n'icugwaruka. Hanyuma ku munsi w'Imana cari ikorane ca bose kandi harimwo abatari bake hano bari kumwe natwe. None rero turashimira Imana ko byose byagenze neza, abadusengeye Imana ibahezagire. Amen. Tugomba tuce dushishikara dusome ni twongere kuri indi jambo ry'Imana iryo nahawe kuvuga uno munsi nkuko umukozi w'Imana avuze atatubwira ijambo bavuganye n'Imana. Iryo nahawe kuvuga n'iryo naje ndabaha nkuko Paulo yavuze ati ibyo nahawe n'umwami nico nabashikirije. None rero nagomba dusome ijambo ry'Imana hariya muri Zaburi y'Ijana na 45. Niryo jambo nahawe kuvuga uno munsi. None n'ubu niryo ngoma nsubire mvuge dusome Zaburi 145 ku murongo wa 14 abariho niho dufise urufatiro rw'ijambo ry'uno munsi rivuga ngo nibaza ko mwahashitse kuko kuzingurura Bibiliya murabimenyereye. Twabonye ko atabashitsi bacane benshi barimwo kandi n'abashitsi barimwo bamenyereye kuzingurura Bibiliya. Psaume 145 verset 14 avuga ngo Uhoraho aramira abatemba bose, agorora abahetamye bose. Byose biguhanga amaso nawe ukabigaburira ibyo kurya byabyo igihe kigeze. Upfumbaturura igipfunsi cawe ugahaza ukwifuza kw'ibiri n'ubuzima byose. Yesu nashimwe. Amen. Umwanditsi w'Izaburi yavuze amajambo akomeye cyane harimo ni revelation yuko mbona ngena Imana ipfumbaturuye igipfusi ihaza ukwifuza kw'ivyo ifise ubugingo byose. Mbega ibifise ubugingo ni bingahe? Ni innombrable, ntiwoshobora kubiharura. Uhereye kubiha kubiri binini ugashitsa kubiri invisible bifise ubugingo bimeze nk'amavirisi n'amabakterie invisible. Kandi ivyo byose birivuze ngo apfumbaturuye igipfusi ahaza ukwifuza kw'ibintu byose bifise ubugingo. Yesu nashimwe. Amen. Hanyuma rero tugiye gusangira uyu murongo w'ijambo ry'Imana uvuga ko Uhoraho niwe yemesha abahetamye bose. Niwe ahagarika neza abari bahetamye bagahagarara bemye. Hanyuma ibihetamisha abantu ni byinshi cyane. Ngo tuja kuvugana bitatu canke amasituation atatu ashobora gutuma abantu bahetama canke tuja kuraba abantu batatu
duhereye kuri ubu muca mwumva wa mbere ibintu bishobora gutuma umuntu ahetama sur le plan physique ni ubusaza canke ingwara. Kandi iyo umuntu ashaje asaza yunama, sinzi igituma adasaza ararama araba mw'ijuru. Yesu adufashe. Mwebwe benshi murabajene tuvuze byo gusaza ntaco bibabwiye cyane. Mugabo abamaze gusaza n'abatanguye gusaza turumva la pesantere y'ubusaza. Ubusaza iyo umuntu ashaje murabona naho abari muremure agororotse atera yunama, ngira ngo umubiri ucutangwa kwegera iyo wavuye hariya mwivu. Rero mu buryo bw'umubiri ibintu bishobora gutuma umuntu ahetama ashobora kuba yagwaye canke yashaje. Le poids de l'âge iratuma umuntu atakigenda agororotse neza. Mugabo tugomba kuvuga cane cane uguhetama ko mu buryo bw'impwemu. Aha ibintu bishobora guhetamisha umuntu mu buryo bw'impwemu ni byinshi. Mugabo tugomba tuvuge bitatu gusa. Ica mbere gishobora gutuma umuntu ahetama n'amagerageza. Yesu nashimwe. Amen. Amageragezwa canke mu gifaransa les épreuves ziratuma umuntu mu buryo bw'impwemu, zirashobora gutuma umuntu mu buryo bw'impwemu ahetama. Ni ukuvuga iyo nta muntu n'umwe atageragezwa kubera uri mw'isi wese aba ari mu ntambara. Mugabo hari igihe ibikigeragezo canke ibigeragezo biba byinshi cyane, canke bikaba trop rapproché, canke bikamara umwanya muremure. Hari ikigeragezo kimara umwanya mutoya ukavuga uti Imana irantabaye ndahatswe. Mugabo hariho n'ikindi ciyestara kigashinga imizi kikamara ku muntu umwanya muremure cyane, agateba mu buryo bw'impwemu agahetama akakura sur le poids y'ikigeragezo. Hajya musomye mu gifaransa muja gusanga guhetama ari courbe. Akagenda ari courbe ameze nk'uwikoreye ibintu byinshi naho physiquement wobona ataco yikoreye. Aha tuvuze ivyo muca mwibuka mwene data yitwa Yobu, yari umu homme d'affaires, niko twovuga. Yari nk'umugwiza atunga akomeye wo mu gihe ciwe Yobu. Yahuye n'amageragezwa aratuma supporta épreuve extrêmement dure. Hanyuma arunama arashika aracishwa bugufi arashika mwivu kubwo amageragezwa. Kubera yuko Yobu murazi yuko Bibiliya dekriva ngene yari umutunzi rurangiranwa w'umugwiza atunga wo mu gihe ciwe. Yarazwi kandi urazi hariya mu gisagara ca hariya hariho umuntu yitwa Yobu umutunzi. Bakumvikana sinumvika. Murazi yuko mu gisagara canke naho abari ruguru umutunzi aramenyekana. Hanyuma rero abari reference abari umustar aramenyekana. Yobu rero yari mu gihe ciwe yari reference muri ico gihe ko ari umuntu atunze. Hanyuma rero aca arahura n'ikibazo gituma ubutunzi bwiwe bwose bumuvako. Yesu adufashe cyane. Amen. Hano ubutunzi atuma ushobora kugenda kubera handi birivuga ngo ubutunzi ngo ntibuzobura kumera amababa bukaguruka. Burashobora kumera amababa bukaguruka bukapfa ku muntu. Uwari yatunze agahinduka umukene. Kandi birashoboka nuko wari umukene ahinduka umutunzi. Ni iyo nzira ni igenda sisansi niki. Hariya rero mu gitabo ca Yobu hariya mu gice ca 3 reka dusome Yobu igice ca 3. Hari n'abantu batinya ko dusome igitabo ca Yobu. Baca batinya ati bya Yobu ntibinze bagasha bagira ubwoba ngo nitugisoma. Dusome rero hariya mu Yobu igice ca 3 umurongo wa 24 havuga ngo Yobu igice ca 3 umurongo wa 24 tuhasome havuga ngo
kuko kuniha kwanje kumbereye ibyo kurya, kandi amaborogo yanje asukwa nk'amazi. Kuko ico natinya arico canshitseko, kandi cantera ubwoba arico canjeko. Simerewe neza, simfise amahoro, simfise uburuhukiro, ariko haza ibyago gusa. Raba iyi disikuru ya Yobu, hariya kuri tite handitse ngo n'amajorwa ya Yobu. Iyi etat d'esprit Yobu yari arimo, arealiza yuko ibyo yatinya, nabyo nibaza ati ivyo yaratinya gukena kwe. Umuntu iyo yatunze aratinya gukena. Yesu adufashe. None wumva agira amahoro ryari? Naho utunga ntugira amahoro, kubera ibi haguma ivyo utinya. Umuntu naho aba yatunze yaronse ibintu byinshi aratinya ko bimuvako, kandi avec raison. Kubera atumuma naho vyoba byinshi gute, birashobora kuva ku muntu, birashobora kumuvako agakena. Hanyuma rero Yobu abona muri eta yararimo, abona ibyo yarafise byose byamuhezeko, yaratinya guhomba. Kandi nta muntu yodandaza ntatinye guhomba. Nta muntu yogira ibintu iyo uri kurabirondera wifuza kubironka, ubironse wifuza kubizigama, ukifuza kubifrictifia ngo bigume bibyara ibintu. Hanyuma rero ibyo yatinya biramushikako, hanyuma le pire aca ashikwako n'ibindi bikomeye byo gutakaza n'abana biwe. Umuntu harahandi yamubwira indi gice Yobu yavuze ngena iwe kwa Yobu murazi mu nzu y'umutunzi hama abantu, kubera n'ibintu bigwiriye ababirya baragwira. Kwa Yobu hama abantu baza aruja n'uruza, hari nko ku kirimba. Hanyuma rero yiruturuva atabana biwe bakihari, na ba bantu bose bahora baza guteramana nawe batakihari. Yiruturuva muri solitude totale. Uwo yari yibaza ngo arasigaranye yari umugore wiwe, nawe nyene amuhindukira apana wo kumufasha uwo mutwara. Mugabo yamufashije mu buryo bwiwe, kubera we yamubariye ati je mbona eta ugezemo ni irreversible, nta kindi cyoshoboka atari uko wotumika Imana ukacuva ukamvako. Yesu adufashe. Amen. Iyo eta rero ya Yobu yari eta nasomye ahandi bari abantu bagezwe ba Yobu abinanase yari asigaraye, baje kumuraba ngo bakamubona, bamaze une semaine entière bicaranye nawe batubaha kuvuga ijambo na rimwe, babaye nka nyamuragi kubwo kubona situation yarimo iri insupportable, nubwo kubona umubabaro wa Yobu ngena barabura aho bahera ngo banamuvugisha. Indwi yose irahera. Hanyuma rero iyi situation nk'iyi ni situation ituma umuntu yunama akura sur le poids y'ama épreuve. Arahandi hariya Yobu mu gice cya 30 yibutse situation ya kera. Reka tuhasome hariya muri igice cya 30 muri iki gitabo. Ariko araba ngena yagize déchéance sociale, akamanuka gushika kwitapi canke munsi y'itapi. Hariya ku murongo wa mbere avuga ngo ariko none abo nduta ubukuru nibo bampindukiye agatwenga, nibo bampinduye agatwenga. Abo nakengerera base ntonabegereje n'imbwa ziteramira umukuku w'intama zanje. None inkomezi zabo z'amaboko yabo zomarira iki? Parutugoyigoyi tutazoshika mu bigero. Bazingamitswe no gukena n'inzara, baguguna imisozi igadutse y'ubweranyange. Basoroma utuboga tumera mu bisaka, imizi y'ibiti byo mu rotemu niyo bagira utwo kurya. Baciwe mu bantu bahabwa induru nk'ibisuma kubwo gukena.
bituma baba mu bikukumusha byo mu myonga, mu masenga yo mu misozi no mu bitandara. Basigaye babirira mu bisaka nk'inka, biryamira hamwe munsi y'ibisuru. N'abana b'ibipfapfa, mbere n'abana babanyarucari, babaye ibicibwa mu gihugu. Maze noneho c'est vraiment grave, mpindutse akavyino k'abo bantu bameze gutya. Mbere mbaye iciro ry'imigani yabo, baranzinutswe, baranyitanguye, ntibashishwa no kuncira amate mu maso, kuko Imana yabanguriye urutsi rw'umuheto wanje incisha bugufi. Nico gituma batigarura imbere yanje. Iburyo bwanje hahaguruka imihimbiri, basunika ibirenge vyanje. Yesu adufashe. Yesu adufashe cyane. Amen, amen. Mwe mwumve iyi déchéance sociale yayo. Abantu ngo yahora akengerera base, abantu ngo abana ba nyarucari, abantu atokwegereje n'imbwa ziragira imikuku yiwe. Muri iyi situation yararimo, yarageze ko aho abo bantu nyene batategwa isoni no kumucira amate mu maso. Abonye iruhande yiwe hari akabona ahagurutse imihimbiri gusa. Umuntu yahora yicarana n'abahambaye, agirirwa inama n'abahinga karuhariwe mu bya ekonomi, bamugira inama ngena yo tunzimbira ama entreprise yiwe ikoro. Hanyuma aja yisho tuva muri situation abantu yahora akengerera base, abantu batari bakwiye no kuja iruhande y'imbwa ziwe, aribo bamuhinduye iciro ry'imigani, bariko baritwengera kwirigara, bamba ntibatere n'isoni kumucira amate mu maso. Abaravye akabona abo bahora bicarana, abantu bari bijunja, asubona yisiga yicarana n'imihimbiri yabirira mw'ishamba nk'inka itagira adresse. Yesu adufashe cyane. Umuntu yarashobora kuja muri iyo situation de déchéance sociale, akaja hano biranashoboka akaja no muri situation de déchéance spirituelle. Umuntu yahora aganira n'Imana, avugana na mpwemu yera, yerekwa ivy'ijuru, abona abamarayika baduga bamanuka ku mwana w'umuntu, hanyuma rero akagira shit, akaja muri situation arota ibisigo n'abadayimoni, asigara arota ibimwiruka inyuma, bimwirukanza gusa. Kandi kare yahora aryama akikangura yahishurira indirimbo sha, akayiririmba, akayandika, akayizana mu ikorale, abantu bagahezagira. Umuntu arashobora kugira déchéance, akaja akunama, agacishwa bugufi, akaja muri iyi situation. Yungu aravya kote akabona n'imihimbiri à gauche à droite n'imihimbi. Kandi kare yahora n'abantu bijunja n'ijambo. Yesu adufasha. Amen. Mugabo twumvise riya jambo rivuga ngo uhoraho niwe yemesha abahetamye. Ushobora kuba uri mu mageragezwa n'ahatangana na yayo, ari la moitié yayo. Na moitié yayo aragoye gutwara. Na enkare yayo. Ushobora no kuruma geragezwa yapima ubuti je nayo unaramurenganye. Mugabo nagomba nakubwira ijambo ry'Imana. Uhoraho niwe yemesha abahetamye. Naho amageragezwa menga yaragushize ahantu ho kuhetama, ho kunama, ho kushika no mwivu nkuko kwayo, nagomba nakubwire ngo Yesu afise ububasha kuri byose. Arashobora kugusubiza mu bwiza bwawe. Arashobora kukwemesha ukongera guhagarara. Ko murazi ko iyo mu ikindi gihe yari umunsi yagira ibyize bavuga ngo ndazi ko nzohagarara imbere y'Imana. Hanyuma rero kandi ibyo yatuye byaramubaye, yongera gusubizwa n'ibyo womenga ntibyosubizwa, asubizwa ibintu, asubizwa abantu, asubizwa n'abana biwe. Hanyuma icyubahiro cyose cyari caraheze definitivement kigeze muri mwe, nticyari zero, kuko ugeze ahantu abahimbiri badategwa isoni no gucira amate mu maso,
umva atari yashize muri negative ubwicubahiro. Yesu adufashe. Yari yaje teruwe muri negative mu byicubahiro. Bafumari akubwira bonjour. Oya sina bonjour nugucira amate mu maso ataco bintu nakwe. Mu vyerekeye icubahiro ciwe cose cari caramuvuyeko ashika muri negative. Mugabo Imana imugendeye. Haleluya. Yesu nashimwe. Amen. Amen. Muribuka witwa Nebukadineza we yari yashitse kurisha nk'inka mw'ishamba. Mugabo umunsi umwe ngo arangamije mw'ijuru. Ubwenge buramugaruka ko asubizwa icubahiro ciwe. Abantu barasubira baragaruka barafukama baramusaba bahora bamuca iruhande ayikarisha mw'ishamba nk'inka. Kubera Imana uhoraho niwe yemesha abahetamye. Umuntu naho yoba yarahetamye gute uhoraho ashobora kumwemesha. Yesu nashimye. Amen. Ugira kabiri dusome hariya muri Psaume 38. Zaburi 38 ku murongo w'indwi. Avuga gutya nukuzingura uri muri Yobu ntuburi kure yo muri Zaburi. Ku murongo w'indwi havuga ngo reka mpere ngahako reka ku murongo wa mbere. Iyi Zaburi ni ya Dawidi niyo yigeneye ngo ubicibutsa. Uhoraho we ntumpananushavu canke ngo unkubitane ishavu kuko imyampi yawe inyinjiyemwo ukuboko kwawe kukanyikiza. Nta hazima mu mubiri wanje kubw'ishavu ryawe, nta buruhukiro mu magufa yanje kubw'ivyaha byanje, kuko ivyo nagabitanije bindengeye bimeze nk'umutwaro uremereye umvuna. Inguma zanje ziranuka kandi ziratikimye kubw'ubupfu bwanje. Ndahetamye ndicurikiriye rwose, ngenda ngandaye umunsi ukira, kuko amafyigo yanje yuzuye umururumbu kandi nta hazima mu mubiri wanje. Ndadendebukiwe ndajanjagurisha, nihishwa n'umubabaro wo mu mutima wanje. Yesu adutabare cyane. Ngaha dusomye ni Dawidi umwami. Yobu twabonye yari umuntu w'amafere, yari umuhome d'affaires. Ngaha Dawidi nawe yari umunyapolitike akomeye, umwami w'igihugu gihambaye. Hanyuma rero kubwo gukora icyaha, kubera icyaha ntigitinya umuntu ngo arakomeye. Icyaha cinjira n'ibwami. Icyaha ntigisaba abaprotokole b'ibwami ntibagitangira ngo bakibuze. Icyaha ntigitinya umuntu ngo ni umugenerali, ntigitinya ngo ni umwami ngo ni honorable, ntigitinya umuntu n'umwe. Cinjira kwa Dawidi. Hanyuma rero acakora icyaha c'ubuyo. Apana icyaha gihetse ibindi byaha. Akoze icyaha kigira ko ikindi cyaha n'ikindi cyaha. Hanyuma rero acaja muri iyi eta. Ari umwami yambaye impuzu z'inyambara bamba ari ku kirimba atanga amaordre abantu bakurikira. Ngaha muri Zaburi rero atraduiza ibyo mu mutima wiwe. Ngo niyo yigeneye ngo ize mubere icibutsa, natwe turahatombore turayibona. Icibutsa kimwibutsa eta yarimo igihe yari yacumuye. Aca avuga rero aya majambo, avuga ngo ibyo nagabitanije birandengeye. Hanyuma bimeze nk'umutwaro uremereye umvuna. Yumva ibyaha yakoze bimwereye nk'umutwaro, nk'uwikoreye amatone. Ngampora mbona amatrain atwara ibidandazwa, wiraba ikagenda ntihere umutwaro. Ibintu train ishobora gutwara ibintu by'amatone n'amatone, abona ameze nk'utwaye ibinganuko ku mutwe wiwe. Hanyuma rero yumva mu mubiri aca avuga ngo aravye indani muri profondeur, abona ngo inguma zanje ziranuka kandi ziratikimye. Mbega mwaza ngo yaragwaye ku mubiri? Oya. Cyangwa ngo abantu bari baramuraba barabona inguma ziwe? Oya. Muga wewe yabona ameze kome mu mutima muri we, ameze comme une personne infectée, afise une infection incurable muri we. Ibyaha birazana umunuko. Yesu adutabara.
yarumva yinukira. Mwe mwibaza ngo aho Dawidi yaranukira abamucungere abari kumwe nawe bumva nuka. Oya, wewe yumva nuka akumva akabona inguma ziwe ziboze zitikimye abona ari infection. Kandi ariko Kirima ntiyavuza kuvuga ati atanga amategeko avuga ibintu mu bantu biri boneka mugabo indani yaraboze. Akagendana ibore mu mutima kubwicaha kubwa culpability y'icyaha yari yakoze. Hanyuma rero ngaha acavuga ngo ngenda ngandaye kandi amafyigo yanje yuzuye umururumbo kandi nta hazima mu mubiri wanje. Ibyaha biragira na impact no mu mubiri. Mu mubiri nta hantu hazima na hamwe mu mubiri wanje, kandi abamubona babona ari umwami ameze neza apparence, mugabo au fond yaramerewe nabi bikomeye. Ariko Imana nyaguhezagiwe iramuharira. Ngaha hariya muri iyi situation yarari muri yo atari yihana. Reka tuzingure gato hariya muri Psaume 32 murabe hariya muri Zaburi ya 32 dusome hariya ku murongo wa 3. Avuga ngo ngicereje amagufa yanje atewe gusaza mu kuniha kwanje umunsi wose, kuko ukuboko kwawe kwandemera ku murango no mwijoro, kubengagirana kwanje kugahinduka nk'ukuma ko muce. Mugabo hariya murabe kariya kajambo gatangura verset 3 kavuga ngo ngicereje. Iyi situation ya décrive yuko yumva umubiri wiwe umeze nk'uwaboze, akumva nuka, akumva yiyanse nawe nyene, hari ngicereje nukuvuga atari yihana. Hanyuma rero amaze kwihana niho yaciye avuga uriya murongo wa mbere ngo hahigwa uwahari ugucumura kwiwe icaha ciwe kigatwikirwa. Kera mu isezerano rya kera icaha catwikirwa, mugabo mu isezerano rishasha ntigitwikirwa, kiravaho. Icaha kiravaho ku muntu kigafutwa. Yesu adufasha. Umuntu arashobora guhetamishwa n'ivyaha, agahetama akagenda hetamye, agasazishwa n'ivyaha. Bumvise ngo agicereje atari yihana ngo yatura ibyaha byiwe. Amagufa yanje atewe gusaza, arutroze mu mubiri, amagufa arabungwa kubw'ivyaha. Yesu adufashe cyane. Kandi turafise intahe z'abantu benshi bahora bakizwa bakasha bakira n'ingwara zo mu mubiri. Kubera yuko icaha kikuvuyeko, kandi abaganga ntibashobora kwetablisa le lien entre le péché et la maladie. Ntibaja kuronka appareil za gupima iyo lien witore. Mugivyo twebwe nk'abakozi b'Imana tubifitiye ivyemezo bikwiye. Twabonye yuko umuntu yihana ibyaha ni mu mwemu, hanyuma umubiri ukaca utotahara, umuntu akaca akira, magufa yari karabungwa bikaca bihagarara, hypertension yagomba imwice ikaca ikira, umuntu akaca akira ingwara, kandi kubera yuko yatuye ibyaha byiwe. Yesu nashimwe. Amen. Patura n'umuti Dawidi agicereje amagufa yiwe ngo yaratewe gusaza, agagenda ashira umunywera bakumva mu mafyigo yose n'umururumbo, fièvre igeze kuri 40. Ariko yihanye. Haleluya. Amen. Aca akira mu buryo bw'impwemu, akira no mu buryo bw'umubiri. Ivyo rero birashoboka. C'est pas une formule magique ngo wihanye mu byaha ucukirira mu mubiri. Mugana ngo ndabwire ngo birashoboka ko umuntu yihana ibyaha akavyatura ataco yisigarije, bikagira effet yo kumukiza mu buryo bw'umubiri, agaca akira. Ivyo twarabibonye. Umuntu rero ashobora guhetamishwa n'ivyo. Reka dusome icya 3 tugiye gusozera. Ni hariya mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka. Dusome Luka 13. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cya 13 dusome hariya ku murongo wa 10 ngo basome nyarusa. Luc 13 verset 10. Ku munsi w'isabato Yesu yariko yigishiriza mu isinagoge, hari umugore yinjiwemo n'impwemu itera ubumuga. Yari amaze imyaka 18 ameze gute?
ahetamye adashobora kunamuka na gatoya. Yesu amubonye aramuhamagara aramubwira ati wa mugore urabohowe ubumuga bwawe. Amurambika ku biganza, uwo mwanya aragororoka ahimbaza Imana. Yesu nashimwe. Yesu agiye mu isinagogi asanga umugore amaze imyaka 18 ahetamye, kandi tubonye ko icari caramuhetamishije ntiyari amageragezwa, nticari igipimo, kandi ntabwo icari camuhetamishije ntabwo byari ibyaha yari yarakoze. Muranumva abasigura ukongo byari ibyaha. Ntiyari yahetamishijwe n'ibyaha, yari yahetamishijwe n'imwemu mbi itera ubumuga. Hariyo imwemu, ubumuga bwose ntibuva ku mwemu mbi. Hari ubumuga buterwa n'amabakiteri, poliomyelite, murazi ko bayikiga. Mugabo hariho ubumuga buterwa n'imwemu mbi. Yesu rero abonye uwo mugore, kandi ibi byabaye kugira ngo bije kumenyekana, yari yiteze ko Yesu akoze iki gitangaza mu ikoraniro mu isinagogi imbere y'abaherezi bakuru n'abigisha ibyanditswe ariho bari. Yari yiteze ko baza gutahura Zaburi y'145 umurongo wa 14. Akora iki gikorwa, iki kimenyetso, kugira ngo abantu batahure ririya jambo twatanguriyeho gusoma rivuga ngo uhoraho niwe yemesha abahetamye. Yesu aha yari yiteze ko abantu baja kubona ko Yesu yandiriye imivango indimi zose zateye ko Yesu ari n'indimi zizezeme zaruhoraho, kugira bamenye demonstration, kugira bamenye ko Yesu ari uhoraho. Akora ashitsa Zaburi 145 bahora basoma bonyene, umurongo wa 14 bama bawusoma bagasoma bati uhoraho niwe yemesha abahetamye. Hanyuma Yesu ashize muri iyo sinagoge aca pour démontrer que ari uhoraho, aca abwira umugore yarahetamye, amubwira ati icyago cawe kirakuvuye ko gororoka. Aca arashinguka, aca aragororoka. Ariko abo mu isinagoge bari muri logique ya antikristo imwe twumva. Ntabwo babonye ko umugore yabohotse baje bamusambisha ngo kwisabato no umuze rendi mardi mercredi jusqu'à vendredi mukizwa apana no munsi. Mugabo Yesu aca aremesha umugore yari amaze iminsi ahetamye. N'aya majambo y'Imana Yesu abahezagira. Tugomba dusenga Imana, nagomba nawe wakirira ijambo ry'Imana rivuga ngo urabohowe icago cawe. Yesu uko yararejo n'ubundi kwari uko yinjiye mu isinagoge niko ashobora kwinjira kuri iyi platforme akemesha uhetamye. Ahetamishijwe n'ingwara, ahetamishijwe n'ibyaha, ahetamishijwe n'impwemu mbi zamuteye guhetama. Hariho impwemu mbi zitera guhetama. Yesu yinjiye kuri uno murongo arayemesha warahetamye akagororoka. Wahetamiye mu byaha bikamwe mwizingiriye kabirepeta agahinduka comme une infirmité congénitale. Nagomba nakubwire ngo Yesu niwe yemesha abahetamye bose. N'aya majambo y'Imana mwese bayumvise Yesu abahezagira. Amen. Tugiye gusenga Imana, dusengere umuntu yitahuye, umuntu yisuzumye, umuntu abonye ko hariho la honte nayo irahetamisha umuntu. La honte